Okay. Uyu munsi tugiye kuraba filime y'igipupe. Igipupe cishe abantu benshi, kica abantu benshi cyane. Wewe uri nkuru uri kuriyumvira ushobora kubaza yuko igipupe kidashoboye ariko kino gipupe cyane hewe n'ubwoba kubera cica abantu. Nange nkumirwa cyane ibintu meze nabi cyane. We nyimbura umuntu tinya filime, uri umuntu tinya ibintu bikanganye, niwirigura ireba ino filime kino gipupe je kubera cyane y'ubwoba. Ndibaza nawe nurubuze kuyiraba uraza kugira ubwoba. Kuri ivyo rozi kutinya ntuhirigwe urayireba. Cyo kugira cyo kintu bagikora subscribe, like na share kuri runo boga rwacu Burundi Movie Recap kugira tubandanye turi kumwe. Reka dutangure filime yacu turabe byagenze gute kugira kino gipupe kibe kiriho no kugira kino gipupe gitangure kwica abantu. Reka dutangure filime yacu dutangure. Filime yacu resa handi tuyitangura n'umupolisi yarimwe arirukanga n'ikihebe ni umwicenyi yari yisha abantu. Polisi yarimwe aramwirukanga ko polisi aronka amahirwe yo kumurasa ku kuguru. Mugenzi w'umwicanyi akimara kubona ko umugabo yarashwe yaciye amusiga. Umugabo bamusiga wenyene bamusize mu bibazo. Umugabo w'umwicanyi yirukase aho badandariza ibipupe. Umupolisi yongera murase neza sasa ariko no mugabo yaciye avuga ati ndaguhigiye we n'ukuri nzokwica ntabwo nzogenda ntakwishe. No mugabo acavuga ati nujya mugenzi wanje nawe nzomwica ujya muntu yansize muri bino vyago. Urugabo gwaragiye rucarugwa mu bipupe ruca rubona igipupe ruca rutangura gukora amasengesho yo gukwimurira roho yago ruyivanamwo ruyishira muri ico gipupe. Kuri ivyo rero umubiri rumwe rawusiga roho yago rumwe rayimurira muri kino gipupe. Tugaruke kuri kano gahungu bakitwa Andy. Kano gahungu yari birthday yako. Kuri ivyo rero bari bakaguriye ibintu vyinshi ariko karimwe karara kuri televiziyo kakabona ubupupe. Ibipupe kari gashaka igipupe cyane. Kararavye mu mpano zose bakazaniye. Karabura igipupe kabwira mama wako ati kubera iki mama wanje Tanzania gapupe. Nyina wewe yavuze ati mwana wanje umbabarire n'ukuri nibagiye ndaza kukugurira igipupe kugira uzoza urashobora gukinisha. Umwana yarishimye kimara kumva ko bagomba bamugurire igipupe. Nyina wewe ari ku kazi yabonye umukobwa w'inshuti we yitwa Magi yavuze ati nabonye igipupe kimeze neza dushobora kugura. Kuri ivyo rero bagiye kugura igipupe ariko baguze igipupe ca wa mwicanyi yashiramwo roho. Sinzi ngo biri buze kugenda gute. Baragiye barakigura bakizanira umwana wiwe. Umwana akimara kubona igipupe bamuzaniye yarishimye cyane atangura gukina naco. Yarishimye cyane kubera yarashaka igipupe cyane ariko kino gipupe hano cyagiye kudutangariza nuko cyace gitangura kuraba kuri televiziyo kiraba amakuru. Uno mwana yatanguye kuvuga ati abwira wa Madi amubwira ati kino gipupe gishaka kuraba televiziyo ariko no mukobwa ntiyumva uburyo igipupe gishobora kuraba televiziyo. Yakibonye kimwe kiraraba yindi televiziyo acara yizimya ariko bino bintu byababaje igipupe cyane. Raba uburyo yagiterura gitwara byarashoboye kukibabaza cyane kubera nicabona umengo arimwe aragisuzugura. Ntikigeze kijyama amahoro caciye kiza kwihorera nta kuntu wonterura nka kujya kuntu. Umugore yicaye muri sebrene yabonye ikintu gicaho agenda kuraba mu gikoni kumbe ca gipupe catoye inyundo kugira gishobore kwihora nta mpamvu yo kugifata nabi. Umukobwa hindukiye yariye inyundo yarimwe arakiraba niwe muntu wa mbere igipupe cishe. Igipupe gitanguye gukora amabara. Nyina wa mwana atashe muhira yaraje asanga hapfuye mwe wapfuye wa mugenzi wiwe Madi. Hanyuma abapolisi bakoze ubushakashatsi basanga ikirato kiriho wa mwana ntigikwiye. Umwana cyababwira ati cyo kirato ni kigipupe. Ariko umupolisi ntigeze yemera yuko igipupe ari cyo coba cashoboye kwica umuntu. Nyina wiwe yatanguye kugenda kugira cunguze ico gipupe bavuga kimeze gute ariko nyina wiwe ariko mu n'igipupe nabwo cigera kivuga cyaba kimeze nk'igipupe gisanzwe. Ariko wibuke kino gipupe bagishizemwo roho. Kuri ivyo rero roho ya uyujya mugabo irimwo muri kino gipupe. Mama w'uyu mwana akimara kumva inkuru z'uyu mwana bujaza aravuga ngo kino gipupe ngo kiravuga ngo kiraba televiziyo yavuze ati reka kuzurahimba inkuru zawe. Asohotse yaromvije kugira yumve ko barimo araganira asanga ntibarimo araganira. Hanyuma bukeye yatwaye umwana wiwe kwishuri. Akimutwara kwishuri yaciye avuga ati rero wige amahoro bimere neza cyane ariko umwana yese atoroka kubera kijya gipupe cyarimo kiramuyobora kibwira umwana ati cahana. Kuri ivyo rero ico gipupe cyari kigiye kwihora. Uyu ni wa mwene wabo ama wa mugenzi wiwe umwe yamusiga mu vyago.
igihe polisi yarimwe aramwirukankana ujya mu mwene wabo amujya muhungu akaca amusiga n'imodoka kiya gipupe mujya mugabo bigatuma apfa. Rero kuri ivyo rero kiya gipupe cyaje kwihorera umugabo yaravyutse avyukana ibunduka ararasa yagiye kuraba acasanga n'umwana ari hanze ntiyibaza yuko ari umwana. Hanyuma yumvise ikintu kivugira mu gikoni agiye kuraba arashe acarasa gaze ihita iturikana inzu ihita iraturika. Mama yagiye kuraba umwana wiwe ari kwipolisi. Abapolisi batangura kumubwira ati ujya mwana wawe abantu bose baza barapatuza turubana hano bapfiriye abari hari. Kuri ivyo rero biraboneka arafise icabijejweko, ariko uno mwana yavuze ati n'igipupe twari turi kumwe. Umwana yatanguye kuvugira igipupe kugira kivuga ari igipupe cyaraze kuvuga cigira nk'igipupe nyene nk'igipupe nico giye kuvuga. Hanyuma uno mwana batanguye kuvuga yuko adakwije mu mutwe kuri ivyo rero baca bamutwara aho ajejwe kureregwa abana. Hanyuma nyina wiwe yacatana urupupa atangura kuvuga ati vuga. Mama yatoye ca gipuguru kimwe bagurira ko igipupe arimwe arakiraba neza acabona amabeteri, abona amabeteri ariho aca ariyumvira kino gipupe gishobora kuvuga gute kitagira amabeteri. Afundura asanga na amabeteri arimwe, ariko igipupe kimanze kumona kumengo cyahenyowe caciye kimwiyereka. Mama yaratangaye cyane atangura kwizera amajambo y'umwana wiwe acagenda cyane umuriro avuga ati utambwije ukuri ndakwica. Ariko igipupe cyashoboye kwigwanaho kimujya amenyo. Umumama kimara kubona ko ibintu vyakomeye cye yirukanka yirukanka kuri wa mupolisi atangura kumubwira ati ivyo umwana yavuga nivyo. Kiya gipupe biraboneka nicononye, biraboneka gifise ubwenge nk'ubw'abantu, sinzi ibintu bimeze gute. Bahise bagenda kuraba umuntu yagujije kijya gipupe umuntu yagujije kijya gipupe wibuke no mama harifise isoko yari yaraguzemwe kijya gipupe. Bahise bagenda kuraba uwo muntu baramubajije neza acavuga ati jewe ahantu nabagurije kijya gipupe nagiguze hari muri rya soko kunuko aba location. Uno mugabo acatangura kwibuka yuko ari handi yicira ca cihebe. Kuri ivyo rero acatangura kwibaza ati none mbega kino cihebe ca cihebe coshobora gute kuja mu gipupe. Baciye batangura kudoriya bakora ubushakashatsi kugira Charles Lee kugira barabe uburyo yoba yaragiye mu gipupe bimeze gute, kubera n'ujya mwana yari yamubwiye ati yuko kiya gipupe cyamubwiye ko cyitwa Charles Lee. Uno mupolisi yatanguye gukora ubushakashatsi, ariko akiri mu modoka igipupe cyahise kimusangayo gitangura kumunigisha umugozi. Ariko umupolisi yakoresheje ubushobozi bwiwe bwa gipolisi yagituriza itabi, hanyuma atangura guhangana naco. Igipupe uwo muzi ntigigeze kimwica, naho ubundi urabona cyari cyamuziye. Mama wo mwana yaciye afata umwanzuro wo kugenda kuraba ujya mugabo yitwa Charles Lee ari we umwe aba muri kiya gipupe. Yatanguye kugenda kumuraba cagundwa yuko ujya mugabo yarasanzwe akorana n'imyuka mibi. Uno mupolisi yatanguye kumubwira ati hari umugabo yamwigishije gukora ibintu by'imyuka mibi, niwe yamwigishije. Kuri ivyo bisabwa tugende kuri uwo mugabo tumubaze uburyo bimeze. Kuri wa mugabo umwe yamwigisha batwereka ca gipupe cyamaze kwasesekara. Ca gipupe cyaje kuri shebuja wacigishije gukora ibintu by'uburozirozi. Yatanguye kumubwira ati nkeneye umbwira uburyo nshobora gukura roho yanje muri kibuno bupupe kubera sishaba ko kuguma ndi gipupe utabivuze ngo mbwize ukuri ndibuze ndi kuca ndakwica. Umugabo yavuze ati je ntushobora kunyica bana, we narakwigishije ariko sinakwigishije kugira uzozura bikoresha mu nzira mbi. Kino gipupe cyavuze ati ntabwo nzi. Rero catoye igipupe gisa n'ujya mugabo acavuga ati rero utambwiye nange kino gipupe nza kucyenda giturira ndazi kandi oza kucupfa. Umugabo kimara kubona kumengo baramufisi yaciye yemera gufasha kino gipupe, avuga ati rero kuntu rero ushobora kubigenza bisabwa umuntu wa mbere azi yatanguye kumenya yuko wewe uri utari gipupe ahubwo uri umuntu ari uzogenda uhamishije roho uyikure mwanyuma uyimushiremwo. Niho rero ibintu bizoca bigenda neza cyane, ariko kazoguma muri ubwo bubasha bw'ubupupe ukaguma mu gipupe uzocupfa. Gipupe cyatanguye kwibuka yuko umuntu wa mbere cyabwiye yuko ari umuntu atari gipupe ari wa mwana. Kuri ivyo rero cyahise kimugira, hanyuma ntikigeze kibabarirana wa mugabo cyahise gisiga kimwice. Cyajombye wa mudori ca gipupe kagapupe gatoya ahita arapfa. Baba polisi baraje basanga wa mugabo ariko ntarapfa neza, atangura kubabwira ati muhakikishe ujya mugabo ntazohapfe ashira ubugingo bwiwe muri ujya mwana wanyu. Kandi acababwira ati kijya gipupe ni mugomba kucica, nubwo mwogikoreye ikintu gishobora gupfa kiretse mwononye umutima wacu. Tugaruke no kuri vya hahandi barerera badakwije kakana kabonye wa mudori ca gipupe kije
kaca gatangura kubwira no mukuru akamubwira ati raba nukuri unyugururire kijya gipupe kesanze ngakiranyica ariko no mugabo ntiyashobora kuvyumva. Umuhungu yatanguye kurondera uburyo ari buze kugenda cya gipupe civye ifunguruzo kigenda kugira kirondere wa muhungu kagahungu kacu kugira kishobore kukica. Caragakurikiranye wa mukuru w'ikigo yabonye umengo kagomba gutoroka aca agomba kugasubiza ariko cya gipupe cyahise kiza gihita kiramurangiza kimushirako amashanyarazi. Wa mukuru w'ikigo ahita arapfa. Kagana kakamara kubibona kahise gahunga karatibika kubera kino gipupe cyatanguye kuza kirica abantu kimaze kwica babaye wa gatatu. Nyina wiwe hamwe n'umupolisi bagiye kurondera wa mwana wabo baca bavuga ati umwana wanyu yatorotse. Kuri ibyo bace birukanka muhira bibaza yuko umwana iyo yoba yagiye. Nivyo umwana yashitse muhira atanguye kugara imiryango kugira cyagiye gipupe nikize gwava kimusanga mu nzu. Yatanguye kwirinda kubera kiya gipupe kimusanze mwoshanga kimugize nabi. Hano naho batwereka muri rifiti cya gipupe kigize nk'igipupe nyene nk'igipupe pupe ntikirimwo kirikoma. Wa muhungu yagiye arinyegeza akimara kwinyegeza cya gipupe cyaraje kibomora gica ahantu nyene mu mwotsi nyene kiraza nyene kije kwica umuntu n'ikibugita. Kagahungu kariteguye kitegurana n'urubando kugira gashobore gukubita igipupe ariko karahishije igipupe kica gitora gwa rubando kica kigakubita mu mutwe hanyuma kaca kamera nk'akaravye. Gwa rugabo gwa rupupe gwatanguye kuhindura roho kugira rugwimurire mwo roho muri uwo mwana. Hanyuma nyina wiwe yaciye ahashika abisanga ariho rugitangura yaciye arutesha igipupe hamwe n'umupolisi na mama batangura kugwana. Igipupe gitangura kubacamwo igipupe giteranya ubwoba. Akana kabyutse gasanga ingwano hagati ya mama n'igipupe yabaye nabi. Igipupe bagishize mu muriro bagishize hari hamwe bokereza bahita batangura kugicanira kugira nyene kibe kirahura n'umuriro nyene kibe kirasha. Igipupe cyavuyemo gitangura kwirukanka. Igipupe byacu biba bihereye ngaho. Haheza akanya gatoyo wa mupolisi yaravyutse yari yabazwe cyane. Mama yaciye abwira umwana we ati genda uzane imiti kugira dushobore kuvura uno mugabo. Umwana agiye kuzana imiti yabonye cya gipupe ahantu cyari cyahiriye cyahavuye yahise itangura kibona cyagarutse kiya gipupe ntabwo cigize gipfa n'ubu kiracyakeneye kubaho. Batanguye kungira kugwana naco. Nyina wiwe yaciye kirasa kivako umutwe. Hanyuma kimara kukirasa yaragihorasha amazazo menshi. Haje undi mupolisi avuga ati nibiki bamubwiye yuko ari gipupe cyabitumye. Umugabo ntiyashoboye kuvyemera yacavuga ati igipupe arico gikora ibintu. Niyo yabonye ko mengo barimwo baramuhenda yatanguye gukubita igipupe ariko igipupe cyavanye ukuboko gitangura kuniga wa mupolisi mushasha yarimwo araharira ngo igipupe ntigishobora kugira ante. Igipupe bahita bakirasa mu mutima hanyuma kica kirapfa. Iherezo rya kino gipupe nuko ryagenze. Cyo nakubwira cyo ntiwibagiye gukora subscribe, like na share kuri runo boga rwacu Burundi Movie Recap. Uzobonera ifilime nkenizi kandi hariho n'igice cya kabiri ciki gipupe nyene mugikeneye muce mwandika muri comment mumbwire ndakibazanire kigishusha. Ciao kora subscribe, like na share muzaba mukoze cyane. Bye bye.